Ishirahamwe ryita ku mpunzi HCR rirahakana ko ata mpuzu za gisirikare ryahaye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Gogo Hik Porti aserukira ishirahamwe rya HCR avuga ko impuzu zatanzwe naho nyene akavuga ko zari zikiri mu bubiko ngo zifise amabara nk'ay'igisirikare, akavuga ko izo mpuzu no ku masoko zihari. Avuga kandi ko naho bimeze uko ngo zakuwe mu bubiko zitarahabwa impunzi. Izo mpuzu ngo ubu zahawe abategetsi ba Tanzania zikaba zirorereye ico zizokoreshwa ari ukuziturira canke ari ukugira ukundi. Reka twumvirize ingene yabisiguye. Vous disiez que ce matériel s'est retrouvé dans les camps. C'est faux. Et je le répète, c'est faux. Le matériel n'a jamais été distribué aux réfugiés. D'ailleurs, il y a aussi une déclaration faite par le partenaire DRC qui dit bien que ce matériel n'a jamais été distribué aux réfugiés. Donc vous aurez accès à tous ces documents lorsque nous aurons fini la conférence de presse. Donc je le répète, les réfugiés n'ont jamais eu ces appuis. Muvuze ngo izo mpuzu zatanzwe zari mu ikambi. Nashaka mbeshuze mvuga ko ivyo bikoresho bitari mu ikambi impunzi. Ntivyigeze bitangwa ku mpunzi. Hari n'itangazo ryabivuze, turaja kubaha impapuro nitwaheza iyi nama. Twarabonanye n'abadufasha bo mu ishirahamwe ryitwa DRC hamwe n'abategetsi ba Tanzania. Ndasubiramwo, impunzi nta mpuzu zisa n'iz'igisirikare twabahaye, ntizatanzwe. Bamwe mu bakozi barahagaritswe ku mvu z'amatohoza, ariko rero ntibakuwe mu kazi. Ivyabaye nuko hari abadufasha hamwe n'abategetsi ba Tanzania bamaze kubona ko izo mpuzu zitari zibereye. Baciye bazishira ahantu kugira ngo barabe ico bozikoza, ari ukuziturira canke ikindi kintu. Aho rero twaranditse n'ivyegeranyo turabifise. Igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2018 izo mpuzu zarashikirijwe abategetsi ba Tanzania. Ntizigeze zihabwa impunzi. Abategetsi barazifashe barazibika. Ntawuzi rero ko ari bo baba bavyifashemwo nabi. Impuzu twarazishikirije abategetsi ba Tanzania. Ntimuvuge ngo ni uniforme, oya, aho umuntu yoca agira ngo ni impuzu z'igisirikare. Ngira ngo nimwaba mukunda gutembera muhora mubona impuzu z'abanyagihugu zifise amabara nk'impuzu z'igisoda. Izo mpuzu zivugwa rero zifise amabara nk'ay'igisirikare, ariko si iz'igisirikare, n'iz'abanyagihugu muhora muzibona n'abandi bahora bazambara. Ingorane bisa nkaho zaheze kuko HCR yaragize ico ibivuga ko ibicishije ku muvugizi wayo wo muri Tanzania. Tanzania yarabonye ko ataruhara dufise mu gutanga impuzu za gisirikare. Inkuru yaraciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Hajya naho haca ibintu vyinshi cyane, umwe wese yandika ivyo yiyumviriye. Nahanyu rero gutora iciza mu kibi. Tanzania twaravuganye, turorereye ko hari kizova mu matohoza. HCR ijejwe ineza y'impunzi n'iy'igihugu gusa, ntishobora konona umutekano w'abanyagihugu kandi bajejwe. Turi ngaha ngo dufashe impunzi gusa, nta kindi. Vous comprenez, il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que je pense que nous savons tous que sur Internet, il y a toujours ces genres d'informations, des fake news, des gens qui aiment la sensation, qui veulent écrire des choses qui ne sont pas vraies. C'est à nous de savoir tirer le vrai du faux. C'est à nous de faire l'analyse et de voir qu'est-ce
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vraiment correct et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous comprenez? Et donc, moi, je pense qu'au niveau de la Tanzanie, le problème a été réglé déjà. Il y a une bonne entente entre le HCR et les autorités. En attendant, je crois, les résultats de l'enquête. Et pour nous aussi, nous apprécions que vous soyez venus parce qu'au moins nous avons l'occasion de vous donner la version des faits, la version du HCR. Et nous comptons sur vous pour pouvoir aller aussi diffuser l'information que nous partageons avec vous parce que c'est la réalité. Le HCR n'a aucune intention, n'a pensé qu'à aider, qu'à protéger la population.